ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva ari ibintu kandi ari ibintu byoroshe kumva. Namwebwe ndiko ndaganirira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera. None umwubaha nkurya yoreka kuvyumva gute? Ntivyokunda. Ku buryo n'ubu tucibaza mbe vyamugendeye gute? Ko nabandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri uwo mwanya. None fomi yarengeje kuri iyo fumbire yo nyine ivyibwiye ko twabisabwe n'ubushikiranganje bo bifitiye uburenganzira. Ko twabisabwe n'ubushikiranganje dukora neza cyane gose. Bifitiye uburenganzira. Natwe nka fomi dufise uburenganzira bwo kwishyuza kandi uburenganzira bwo kurihwa. Abarundi bamwe bamwe ndasubiramwo. Abarundi bamwe bamwe babandanije batuvuga uko tutari bateza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe ingirofumi riko rigenda rikora. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Muti none ifumbire ko twumva itangwa bigenda gute kuva mu ntango kugira murinde mushika aho hantu murihisha naho namaze kubica mu masonga. Iki ngoma ndakigaruka ko kubera iki ngira ngo mwaya matariki ya vuba mwarakurikiranye amaradiyo n'amateleviziyo murakurikirana imbuga ngarakana bumenyi aho nyakubahwa umushikiranganje ajeje ubutunzi yaciye mu nama nshinga amateka araca mu nama nkenguza amateka amajambo yavuze kuyinguriro fomi mwarayumvise sinirirwa ndayagarukako ariko ngomba kubivugira ngaha yuko vy'ukuri yarengeye akarimbi ihinguriro fomi mu buryo bweruye yiyobagiza amasezerano ahuza leta y'u Burundi n'ihinguriro fomi, yiyobagiza intambuko zose mu gukora bicako. Kuri ubu arambabarira arashobora kuba atari kwiyobagiza ugasanga uko ni na mushasha hariho mwayo mategeko cyangwa amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi hariho bimwe bimwe atarasoma vyose. Twe twovuga tuti tumusaba afata kanya asome amasezerano dufitaniye na leta y'u Burundi twama dusinyiranira buri mwaka arico bita protocole d'entente twama dusinyanira ku mwaka ku mwaka. Ace hirya no hino amartikle yose arimwo acabona neza mbega ivyegwa leta y'u Burundi nibihe ivyega fomi nibihe. Ace kandi agenda asome neza uko umugambi leta y'u Burundi yubatse kandi umugambi mwiza cyane gose witwa Programme Nationale de Subvention des Engrais worohereza uburyo ifumbire iri kigenda itangwa mu gihugu cy'u Burundi. Naho nyene awusome neza uko leta y'u Burundi kuva 2019 dukoresha ayo mabwirizwa tugendera dusinyiranira
ayo maprotokole d'entente kandi dukoresha uwo mugambi PNSEB. Kuri ubu niyasanga haragahaze mw'ivyo bikoresho bibiri vyose ndondaguye biheze vyicarigwe habe guhinyanyura, kuko amategeko ni dynamique, ibikoresho ni dynamique, si ibintu biguma ngaho nka bibiriya biri statique, ni ibintu hagize utunenge tubonekamwo abantu bashobora kwicara bagahinyanyura, kandi ni ibikoresho vya leta y'u Burundi, si FOMI yabishizeho, vyashizweho na leta y'u Burundi. Rero nka leta barashobora kuraba nimba bitagihuye n'ibihe tugezemwo bakaba guhinyanyura, ivyo ni bisanzwe. Ariko vy'ukuri inyishu niko ari guca agenda imbere ya bariya bubahwa twitoreye, twubaha cyane gose kuza kubaremereza ibintu bidatomoye kandi vy'ibinyoma. Arambabarira n'umwubaho nyakubahwa mushikiranganje w'ubutunzi, turamubaha cyane gose, mugabo yari kuza tukicara nk'uko n'abandi baza baraza tukicara tukagenda dutora inyishu y'ibibazo ibi n'ibi bigiye biraba, aho kuza kuruhisha bariya bubahwa twitoreye kandi baduserukira. Muti rero bimeze gute? Dufitaniye amasezerano na leta y'u Burundi mu mugambi wayo wa PNSEB. Nababwiye ko ibikoresho dukoresha bibiri buri mwaka, turasinyiranira icyo twita amasezerano yo gutanga ifumbire umwaka w'irima wa A na B na C buri mwaka. Ivyo vyose tugaca tubikorana n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ibidukikije n'ubworozi. Mugabe iyi protokole navuze isinywa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubushikiranganje bw'ubutunzi, ni nabo bayitegura. Baje kuyitegura bakaca batuzanira nka FOMI ngo mubona ivyanditswemwo vyanditswe neza, kuko nibo bayiteguye, bayiduteguriye, baravye ibiharuro bizotangwa. Dusanze vyanditswe neza na twebwe nka FOMI tugaca tuyisinya. Binyuranye naho yavuze ngo FOMI barategura bakatuzanira ngo sinya, haba namba aho yaraturengeye akarimbi, yaratubesheye. Hagati y'ubushikiranganje vyo kuri n'ihinguriro FOMI, ubushikiranganje bwasekira leta, ivyo bintu vyobaho na gatoye aho ihinguriro FOMI ryotegura inzandiko ngo mushikiranganje kana kasinya, ubwo burenganzira twaba tuhabwa nande? Ivyo rero ntibishoboka, ntibikunda. FOMI rero itegezwa guhingura ifumbire igashikanira abarimyi muri zone, aho ikija mu bubiko ujejwe kuyishikiriza abarimyi mw'iyo zone nyene. Aho murimyi aha uwayishikiriza agatike, nawe agacamuha ifumbire. Namaze kubabwira sindabigarukako yuko uwo murimyi yashizweho n'ubushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Vyuma ntibisezerana. Naho rero ndababwira dufise hangiro ryo kwegereza ifumbire abarimye. Ubwo bubiko bwo mu ntara nk'uko nabivuze tuburondera kugira ngo bitworohere, ari naco gituma twarungitse abakozi bacu mu ntara, kuko birumvikana nabi wacu 100% kugira ngo nabo badufashe guca bayishikana mu mazone
hamwe hari ba bantu bashyirwaho n'ubushikiranganji. Ikiri mu ntara rero ntibiraja mu minwe y'ubushikiranganji, iza kuja mu minwe ishitse muri zone aho dufatanya amasezerano yo kuyishikana, bitandukanye na vya bindi vyashikirizwa na wa munyakubahwa umushikiranganji. Ikindi gikurikira, nashaka gusubira kugaruka kuri aya masezerano ukuntu yubatse. Amasezerano FOMI igiranira na leta buri sizeni y'irima haba harimwo ibiharuro fatiro mu matoni y'ifumbire azokenerwa mu mwaka, mugabo bikaba bicagaguye mu muce w'irima umwe agatasi, impeshi, ici, ibiharuro biba bigaragara. Ariko ibiharuro vy'ukuri, murumva ibiri muri y'amasezerano biba vyifatiro guko asinwa imbere y'igihe, kuko urumva ko ari ay'umwaka. Ibiharuro vy'ukuri vy'ifumbire bizoza kuboneka abarimyi bahejeje kuriha amahera y'ibanze amwe bita avance. Gutyo ubushikiranganji bw'uburimyi buhejeje kwegeranya ibiharuro vy'aba barimyi bariha ama avance, buca bubirungikira ihinguriro FOMI, buti rero ibiharuro kanoni nyezina arivyo twokwita commande réelle vyasabwe n'abarimyi, ngibi nivyo wokorerako. Kandi keshi bikunda kuza biri hejuru bisumba bimwe vyari vyarategekanijwe mu masezerano nyezina yibanze. Iciza rero kiri muri ivyo biharuro nyakuri vyiza vyavuye mu barimyi, nuko biza bitanga umuco nyawo ingene ifumbire ingana intara ku ntara, ikomine ku ikomine. Ivyo bigaca bidufasha kwitunganya n'ukuntu tuzoyidugana turavye urugero rw'ikomine rw'izone, kugira ntitwareyo vyinshi canke dukeyi. Ariko naho biba biri hejuru gutyo tutavyiteguriye, ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi buca budusaba vuba bwango ngo hingura iyo fumbire yose abarimyi basavye. Kandi ivyo biharuro nyezina bikunda gushika abarimyi hageze ko batora ifumbire bikaza bukwi na bukwi, mugabo ubushikiranganji bukatubwira ati ifumbire abarimyi basavye ngiyo, namwe nimwishire mu kibanza c'ihinguriro FOMI. Bica vyifatamwo gute? Kuko ibirengeye ifumbire yiteguriwe, mw'ico gihe ibibazo bica biheraho nyene. Mbega ivyo birenga ko bititeguriwe, ko mu nteguro atavyarimwo, bica bigenda gute? Ikindi kibazo, mbega amahera y'agaciro mu y'amadolari namye mvuga ko mu nteguro ya leta atarimwo, hoho bica bigenda gute? Ivyo rero nivyo rimwe rimwe uca usanga bigomba kuza kumera nk'ibishaka kuduhungabanisha gato hagati y'ihinguriro FOMI na bwa bushikiranganji, tugaca dushaka gutana kw'imibagwe ngo wewe FOMI ibi n'ibi. Ariho na vya bindi mwumva vyaza kuvugirwa hariya muri babubahwa bizanana aho nyene, ntimwibaze ngo bizanana ahandi. Mugabo murumva yuko bitaba vyazananye muri FOMI, aho gupfa baca baza twicare tuvuga tuti none ko turi imbere y'ibibazo tubigere gute? Ari naho leta ica yongereza ubutike mu buryo bwihuse bw'abarimyi ku bwari bwategekanijwe, kuko abarimyi baba basavye vyinshi, baca bagenda gukomanda ubundi butike bakabwongereza bujanye na vya biharuro vy'ukuri abarimyi bahejeje kwerekana ifumbire basavye.
kubera ko amahera akenewe uwo mwanya aca asumba yategekanijwe mu masezerano. Biri muri ya masezerano kimwe nita protocole d'entente gisinywa na bw'abashikiranganje bubiri na FOMI. Amahera acaba menshi kubera ifumbire abarimyi basaba yabaye nyinshi. Kugira rero bikunde ya fumbire mwumva irengako kuri ya yindi iri mu nteguro muri ya protocole d'entente harimo amakanite prévisionnelle. Iyirengako kuyituriha gutyo onye atabindi bikozwe ntibikunda ko baturiha gutyo. Kugira bikunde yuko baturiye fumbire irenzeko no cyavuka cya kintu bita avenant au protocole d'entente. Kugira ngo iyo avenant ni nkuko novuga amasezerano nyongera ku masezerano yibanze, nico yita avenant au protocole d'entente. Kugira ngo haze kwandikwamwo vya biharuro birengako n'amafaranga yavyo bica bijana arengako. Twebwe rero tuzoca dukoresha mu kwishuza ico kintu bita avenant au contrat, amasezerano nyongera kuri ya masezerano yibanze. Nico gica gikora, kitabayeho kurihwa ntibikunda. Ari bimwe rero mwumva umushikiranganje w'ubutunzi avuga ko atumva ari ibintu kandi ari ibintu byoroshe kumva. Namwebwe ndiko ndaganirira ndazi ko mwamaze kuvyumva kera. None umwubaha nkurya yoreka kuvyumva gute? Ntivyokunda. Ku buryo n'ubu tucibaza mbe vyamugendeye gute? Ko nabandi ko bahora bavyumva. Tuca tubashira kabaza gushika kuri uwo mwanya. None FOMI yarengeje kuri iyo fumbire yonyine ivyibwiye ko twabisabwe n'ubushikiranganje bo bifitiye uburenganzira. Ko twabisabwe n'ubushikiranganje dukora neza cyane gose. Bifitiye uburenganzira. Natwe nka FOMI dufise uburenganzira bwo kwishuza kandi uburenganzira bwo kurihwa. Ivyo ni ngombwa. Kuko amasezerano abatomoye neza cyane gose kandi nashaka bamenyeshe neza kuva mu 2019 imyaka yaciye n'imike murumva yuko iri kirarenga 6 dukora neza cyane gose na leta y'u Burundi. Ntavyo bibazo vyari bwagenda uko hakagenda n'impapuro nkuko yabivuze zisigaye zigendera mu isakoshi. Sinzi ko ari kugira ntibazimwibe akaza kuzishira imbere yabubahwa. Ese yoba ari karanyumva kugira ngo yumve ukuri, hanyuma nimba bikunda aza asubire hahandi ababwira ati burya murantunga vyarangoye. Ikibi umugabo n'ukugwa gaherayo. Umugabo yaguye akavyuka aba ari umugabo koko. Ivyo kwihenda birashika kuko turi abana b'abantu. Subire nduke ku karorero koko kivyanditse. Ibiharuro akarorero burya bushikiranganje w'ubutunzi aheruka gushikiriza abubaho watwitoreye bijanye na avenant. Ifumbire FOMI yatanze mu mwaka w'irima 2024 ce n'ifumbire yatanze mu mwaka w'irima 2025 umwaka w'irima ABC. Ivyo bice vy'irima tubisize hamwe nabishize hamwe kugira ngo ibiharuro mu vyumve biboneke neza bigaragara. Twasabwa muri ayo masezerano gutanga ifumbire ingana n'ibihumbi 222 n'itoni 27 n'uvye igihumbi 125 222,027,75 toni. Mw'ivyo bice vy'irima 2025 ABS na 2024 C twasabwa ayo matoni. Leta nayo ikidusaba ko dutanga ibihumbi 245 n'amajana 791 n'ivy'igihumbi 25 vy'amatoni.
245,791,025 tonnes. Ni ukuvuga yuko ku byo twasabwe gutanga n'ibyarenze ko harenze ko amatoni 23,736 n'uduce 9 23,736,9 tonnes. Ayo niyo matoni yarenze ko. None vy'ukuri ko leta ariyo yadusavye ko tuyitanga, mwumva yoreka kuriha fomi vyagenze gute? Ni hamwe rero nababwira nti ayo matoni kugira bikunde tuyarihwe vyaca bica muri ya nzira ya masezerano nyongera ku masezerano originale y'ubwa mbere. Rero mu majambo make ivyo vyama biba amarima yagiye araba yose kiretse iririma turimwo y'umwaka wa 2026 aho ifumbire twari twasabwe twatanze ibice biri munsi ya 60%. Duca turararama guko ibikoresho vyari biheze kabisa, nta bundi buhinga twari kugira. Aho twatanze hafi igice kabisa, nukuvuga munsi y'ivyo twasabwe. Mu yandi marima yose muri rusange vyagiye birarenga. Rero ndabisubiramwo, ni ngombwa ko leta iriha fomi iyo fumbire kuko nibo bayidusavye, kandi turagamburuka turayihingura turayishikiriza bene igihugu, kanatsinda mu masezerano dufitaniye nuko ifumbire isabwe dutegerezwa kuyihingura, kuko natwebwe turifuza yuko umwimbo duhuga mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kuko hariya dufiseyo bene wacu, dufise abavyeyi bacu, turakeneye yuko baronka ivyo bafungura bagahaga maze bagasagurira isoko, nk'uko nyene cubera mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi amabivuga ati umuntu uronka icyo ufungura umufuko nawe uronke amafaranga. Nta kindi dukubitegwa rero atari guhingura ifumbire nyinshi ishoboka kugira ngo abarimyi bayironke. Twabamenyesha rero yuko dusanganye imigenderanire myiza nabo dukorana mu rudandazwa mu mahanga, aro bita abafurunisere biwacu, ku buryo naho dufise ikibazo c'amadolari bari bahitiye baduha umukopo. Murumva umuntu agukopesha matière première, hanyuma uko leta igiye iraronka amadolari ikaduha tukagenda turabariha buke buke, kandi ugasanga tubafitiye ibifaranga ibimiliyoni vyinshi vy'amadolari, ariko banyakudutunga kubera imigenderanire myiza dufitaniye bakaguma badusugumira matière première kugira ngo wa murimyi wacu bikunde aguma aronka ifumbire ku buryo bwiza. None vy'ukuri hari ugukunda igihugu gusombogwa ku buryo jewe ngoma nibaza twari dukwiwe kwambikwa ikidare vy'ukuri, kuko gukopesha ifumbire yo muci ugakopesha ifumbire y'agatasi kubera ya migenderanire myiza dufise n'abafuruniseri, ariko vy'ukuri mwumva ico kintu atari kintu ciza cane kwihinguriro fomi. Ndabasabe muze mukidusabire, muze bamukoze neza cyane gose, nimwumva namwe cabinjiye mutubera abavugizi navyo birashoboka. Ariko rero nka fomi turafise impungenge inyuma yuko kwitanga tugakorana neza n'abafuruniseri kuko bibe ngombwa ntagira ikibazo c'ifumbire kiba mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi bamwe bamwe, ndasubiramwo, abarundi bamwe bamwe babandanije batuvuga uko tutari, batiza umurindi abashaka kuducafuza aho kudushigikira muri utwo twigoro tudasanzwe ingirofumi riko rigenda rikora. Ejo bishobora kugorana, bishobora kugorana kuko ibi bagenda baravuga, ibi bigenda biraca ku mbuga ngarukana bumenyi
birashikira ivyo bihugu dukorana, birashikira abafournisseur. Rero baca bagira impungenge, nk'ubu yavugiye mu nama mu imbere y'abari abubahwa ngo none bibaza ko fomi ibi bintu je no bisinya ngo tuze tubariha ya mahera nk'umuntu aserukira leta y'u Burundi, natwe dufitaniye amasezerano na leta y'u Burundi. Mwumva wa mufournisseur atwizera yaradufise icizere gikomeye mu mutwe atwiyumvira gute, cagira ati fomi bwa bundi yamaze kwinjira ingorane, leta y'u Burundi yayikuye kwa maboko, ejo bazosubira kutwizera badukopeshe gute? Ntimwumva yuko turiko turisenyurirako nk'impene aho kudutera intege kugira ngo ahubwo babandanye badusugumira, tugende tubariha. Abo rero bagende baducyafuza n'ukuri, bibaza ngo bariko bakorera nabi ihinguriro fomi, bariko barakorera nabi igihugu ciza cyacu c'u Burundi. Kuko inkwirikizi zavyo hamwe bodufatira ingingo ntizizoshikira fomi gusa, umurimyi azoshikirwa n'igihugu ngo ndababwira ko izoheze gaca gishikirwa. Rero ndabasabe abarundi bafata intumbero gushikira ihinguriro fomi, kuko kuba ihinguriro fomi ryarahabaye n'ubutumwa bw'Imana. Muri Afrika nzima nta handi hari ihinguriro nka fomi rikora aya mafumbire y'ikirundi avanze n'ay'ikizungu byatanguriye mu gihugu cy'u Burundi. Kurya surusedi nirihera mu gihugu cy'u Burundi. Turambaye ikirezi cera ari kumengo ntidushaka kubibona. Uba makungu yirirwa aratwiruka kugira ngo tuze gushinga ihinguriro nka fomi mu bihugu vy'iwabo. Sagaseseshwa rumuri mwaramaze kubona muri Tanzania ko vyabaye, muri Kenya biriko biraba, ubu abafundi bariko barafunga amamashini, mu Buganda bariko baraduhamagara, Angola bariko baraduhamagara, Malawi bariko baraduhamagara, aho hakurya ababanyi ba Kongo bariko baraduhamagara. Mugabo twebwe abarundi twambaye ikirezi ntitubibone. None mwumva vy'ukuri abarundi tumeze gute? Jerge mpora niyumvira abarundi tumeze gute? Tuzoba dusanga turi ntashima. Amakunga twiruke karondera iki kirezi, natwe ntitubukibone kugira tukibungabunge. Iyo tuba abandi vy'ukuri iri hinguriro fomi byobungabunzwe mu buryo budasanzwe. Mugabo rero ugaca usanga na bamwe no muri babubahwa bashe bagombye gutiza umurindi ngo fomi ngo abasuma fomi ababandi twaba babandi ibihugu bikatwirukira. Harya mwibaza yuko baza batabanje kutwiga neza bakadutohoza kuva kwino gushika ku mushatsi? Baba dutohoje ico bita la force d'une institution, bakabona bati barya abantu ni bazima. Ahubwo mbonereho no kumenyesha abarundi, hari abakunda kwidoga ngo mbe bigenda gute yuko fomi iza kubaka muri Tanzania kandi mu Burundi itabanje gukwiza ifumbire ikaza guha ifumbire abanyamahanga muri Tanzania. Aha nashaka nabamenyeshe yuko naho igihugu cy'i Tanzania ari umwana wa fomi, hakoze amafaranga y'amabanki ya Tanzania. Le financement est 100% tanzanien. Nukuvuga reinvestissement yakoze hariya ni Tanzania, nibihingurwa ni Tanzania. Nimba mararavye vyarigeze kutugora turabakopesha, baradukopesha ifumbire muri Tanzania, imifuko yazana yanditseko made in Tanzania. Badukopesheje iba ari exportation y'igihugu ca Tanzania, kandi tuzobariha amadolari kuko ni Tanzania ibidandaje, kandi igihugu ca Tanzania teza kubona ayo mafaranga, kiteza kuyona kuko ni investissement amafaranga y'abene igihugu ba Tanzania. Rero ntibazoze barikiranya ibintu n'ibindi. Narishimye kwa uyu muco kubera nkunda kumva bavyidoga.
co kimwe no muri zake hakora amafaranga y'abakenya. Amabanki yo muri Kenya niya finansa n'amadeni dufata. Rero ivyo bintu muze mugenda musigurira abaza baragenda bababaza. Mu gusozera dusaba abarundi muri rusangi mubandanye mudushigikira nk'ihinguriro FOMI, kuko turi ngaha ku bwanyu kandi twaremeye kuba basuku banyu, kubahingurira ifumbire ijoro n'umurango. N'imbaraga zakaracamwo leta nta kindi bereyo kandi n'umuvyeyi, ibibazo bihari inyishu ni ngombwa ziboneke. Mureke rero nk'abarundi bareke gutiza umurindi abadashaka yuko twerekeza muri ya mbona kazoza 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Kandi nka FOMI twari twamaze gufata umurindi udasanzwe werekeza kuri iyo mbono, na cane cane ko Imana yari kiradufasha mu gushinga icumu mu mashinga, aho turiko turarahurira ubuhinga ibindi bihugu duhana imbibe. Kandi nk'abarundi tuzohungukira vyinshi, kandi nk'igihugu kizungukira vyinshi, kuko umuzi w'ihinguriro FOMI ni Burundi kuri iki cicaro turiko co mu Maramvya. Dusabe rero leta yacu y'u Burundi ko yobandanye dushigikira, uko isanzwe iriko irabikora neza cyane gose, kuko nkuko nabivuze kuva mu ntango nukuri iritanga ijoro n'umurango kugira ngo ibikorwa vya FOMI bigende neza, kugira amahera y'amadolari aboneke ku rugero rwiza, gutyo bikunde abarimyi baronka ifumbire ikwiye kandi kugiye, gutyo n'abafise ubutike bw'ibirarane bibe ngombwa barozwe ifumbire yabo, kandi bizokunda kuko baratanze uburyo bwabo. Tukaba turangije twizeza abarimye ko turi kumwe twese ko ibintu bizogenda neza, kandi dusubira mubwira kandi ko n'ibirarane vy'ifumbire bihari bazobironka vuba, kuko leta n'umuvyeyi aguma aramira abana biwe bose, ata mwana n'ikinono, atawandya wangura. FOMI ikamenyesha abarundi n'amakungu kwiguma yuguruye imiryango kuri uyo wese aba yipfuza kumenya ukuri kw'ibiriko birarangurirwa muri iri hinguriro, na cane cane bijanye n'ifumbire uko bigenda. Kandi FOMI yongera isaba ubushikiranganje bw'ubutunzi, nimba hari ivyo budatahura ku bijanye n'amasezerano dufitaniye na leta, ku bijanye n'ifumbire muri rusangi nuko ibikorwa bikorwa, ko bwoheza bugashiraho umugwi wagutse uhurikiyemwo abo vyega bose, hanyuma kugira ngo habe kuganira canke habe kurabira hamwe akoba kababakiye kose, gutyo amakenga ahere, kuko nk'ihinguriro FOMI dukorera ku mugaragaro. Ivyo ntabwo batubifisemwo, uwuvyifuza wese duhereye ku mushikiranganje w'ubutunzi karibu ejo aho bukera. Abo bahinga bakaruhariwe mu biharuro babatuzanire, kuko natwe turabafise. Aha hari abahinga bakwije ivyangombwa, ibiharuro babizi kabisa, nitwo bideha.